undi ntiwoshize igisabisho mu rurimi utumva sinumva ibyo ari byo. Nico gituma Eklezia havuye ikosora avec Vatican II kugira ngo abantu le peuple bakire inkuru nziza mu rurimi rwabo. Ni naho tubona ko ikibanza cya Mutima Mweranda mu bakristu barayite cyasubijwe iteka. Ni guhera mu myaka y'1960 niho hatangwa kuboneka le mouvement ecclésiaux, le mouvement du renouveau. Barakangura rero gushira habona n'ikibanza cya Mutima w'Imana kuko cyasa no kumenga ntikiro kiraja habona. Abatanga kuri Nazimana bakaninaza data bakaninaza mwana bakaninaza Mutima Mweranda. Nare muriko murabona kuno munsi Eklezia ifise nogira ishusho ryayo yabwirizwa kuba ifise ne kuva Yezu yuriye mu ijuru, aho uwa bakristo barayite dutahura ko Mutima w'Imana ari ku kivi ari wayobora Eklezia kandi ashobora gukoresha ibyiza n'abakristo barayihe kubera ko ari wafise ububasha yarazwe nogira ni na Yezu. None bavukanye Mutima Mweranda twagabanye igihe batubika ibiganza twese uwo mutima twaramuronse bwatisimu twanamuronse igihe twaronka ikonfirmation. Turakenera kumworohera kugira ngo akore igikorwa ciwe ngo adufashe gushira habona ingabirano ziwe ku neza y'umuryango ku neza bene wacu. Rimwe tumva mu isomo cya kabiri Paulo Mweranda yavuga agira ati umwe wese arahabwa ikimwerekana ko afise mutima ngo bigirire akamaro bose kugira ngo twubake umuryango. Ingabirano yose umutima w'Imana atanga nugira ngo ikoreshwe ija habona yezeba ku muryango ari wo mubiri wa Kristo ariyo kandi Eklezia. Ibi twibutsa wa mugani mu nkuru nziza w'amatarenta wababikije amatarenta umakaronka 5 undi 2 uwundi 1. Hanyuma nyene gutanga ayo matarenta agarutse ati mpa ibyanje. Waronse 5 aramuhana n'inyungu ya 5, waronse 2 aramuhana n'inyungu ya 2 ca ziba 4. Waronse 1 waca arikengera ngo ndakare ugutanga nabi warankengereye umpimwe wanda bahaye byinshi. Mugabo kw'Imana ari yatanze uko ntiyari kuza kubaza byinshi wo yahaye bike. Uwo yaronse 1 yari kuza gucuruza aronse yindi mirenga ko yabakoze nk'abandi. Igikuru rero suko twikengera ngo bisingabirano nke canke bisenyisho ya gikuru nuko ingabirano yose waronse ukoresha mu kubaka umuryango w'Imana. Nta numwe yadafisingabirano ya mutima kandi nta numwe yo kwikengera. Igikuru ni ugukoresha neza iyo ngabirano. Ntituzimye rero mutima wangabanye. Abaronse byinshi bazobazwa byinshi, abaronse bike babazwe bike. Mutima Mweranda twahawe ari kumwe natwe, ari muri twebwe. Nabwo rero umukristo yopfana isoni n'ubwoba kandi afise mutima w'ubutwari muri we. Abantu rero barakeneye kumenya Yesu Kristo, kwakira inkuru nziza kugira ngo baronke urukiza. Igihe kandi Yesu yasezera abigishwa biwe turabizikanye ku munsi wa Ascension yarabahaye ubutumwa abwira ati ndabarungitse gende kw'isi yose mushikirize inkuru nziza ikiremwa cyose. Ati uzokwemera akabatizwa azorokoka, utazokwemera nawe azocibwa. Nukuvuga ko azocibwa urubanza. Abatumwa bacu baja ku kivi kuva Pentecote ishitse barakora birashima nino turashikirwa, ariko kandi iyo nkuru nziza n'ubu iracakenewe ko imenyeshwa hirya no hino ku isi. Abayimenye ni benshi ariko kandi abatarayimenya bariho. Ababatijwe natwe turabatumwa umwe wese ku rugero rwiwe naho umwe wese aherereye. Igihe cyose tuje mu misa dutaha twibukijwe iryo jambo. Patiri amasozera agira ati shenguruke turashikanye. Mwe muca mwumvira ko basezeye nkuko yavuze ati bayi ibyo twasangiye birakwiye, ariko suko sico bisigura. Avuze ati shenguruke turashikanye nuko abwiye ati gende rero namwe mube ico mwaronse, gende namwe mushikirize ubwo butumwa abo musanga iyo mwaje muva. Nico bisigura.
inkuru nziza nuko yagiye irahererekanwa kuva ku batumwa ba mbere gushika n'uno munsi. Wewe ijambo uba wumvise ntirikugirira akamaro ko kandi nawe urasabwa kubwo ububasha bw'abatisimu waronse gushikiriza abandi iyo nkuru nziza mu kibano, gushikiriza abandi iyo nkuru nziza ku kazi yaho uherereye. Niho rero usanga Kristo ariko aramenyekana kubera uruhara rw'umwe wese afise muri Eklezia, kubera yangabirano wahabwa igusaba nawe kuyikoresha uhereye aho uba, uhereye n'aho ugendera. None ubwo butumwa muzoze murabwakira, iryo teka ry'ukuba Kristo muri jani yo muroye, kandi niko biri. None je ndiko ndavugira hano, ndiko mbwira mwebwe mwaje, hari benshi bataje hano, kandi abo benshi bataje hano c'est pas sûr yuko jewe nzoza kubasanga hariya, mugabo mwebwe murabana muri kumwe, ubutumwa rero ni mission mufise niyo yo kugenda kujana Yesu Kristo mu kibano mu ngo zanyu. Iyo rero ba Kristo bumvise ijambo hama ntibarishobora gusangiza abandi, baba ariko nogira ntibarahesha kuri mission ku butumwa bwabo. Iryo teka murarifise ntimugiyake, kandi Kristo arashaka gukoresha kugira ngo inkuru nziza imenywe na benshi, izanire urukiza benshi. Pentekote rero iduhamagarira kugurukira twese umutima mweranda ngo dukoreshe mu gushingira intaha Yesu Kristo, kumwe ko abigishwa ba mbere, abantu bose bigishwe kandi bamenye ko inzira idushikana mu ijuru, idushikana ku Mana ari imwe nsa, ni Yesu Kristo we agira ati jewe ndi inzira ukuri n'ubuzima, ntawe uja kwa Data atanciyeko. Nitubana tumusaba atwumvire mu byo Bikira Mariya atubere mu ngoro. Amen.